Imana ishimwe. Haleluya. Mwumva mvuga buhoro buhoro, ndazi no kuvuga cyane. Amen. Ndashimiye kandi Imana mbere ya byose yuko yaduhaye ubuzima. Shimiye abarongozi b'ishengero yuko batwizeye bakadutumira, kwizerwa nabyo n'ubuntu mwakoze. Dushimiye umuntu wese muri iki kibanza rero yaje kwakira ijambo ry'Imana, byoro byanyu, abavyeyi bakuru bacu, abo tungana n'abo turuta. Imana iguhezagiye kuba ngaha, kandi nizera yuko Imana aje kurondera uhura nayo izina rya Yesu. Munyemerere rero nongere ko ijambo ry'Imana ikindi cyanditse dusoma mu bami ba mbere igice cya 18 umurongo waho wa 36 kadusome kuva ku murongo 36. Maze igihe cyo gutanga ikimazi gitangwa ku mugoroba kigeze, umuvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi aravuga ati, ewe uhoraho Mana ya Aburahamu, Isaka na Isirayeli, uwo munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, nanje ko ndi umusabyi wawe, kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Unyumvire se ewe uhoraho, unyumvire kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, ewe uhoraho, kandi ko ari wowe ugarukana imitima yawe. Maze umuriro w'uhoraho ucuratibuka, uturira ikimazi cyo guturirwa na zankwi na ya mabuye n'umukungugu, urigata na ya mazi ari mu muvo. Maze abantu bose babibonye barunama bashika hasi baravuga bati, uhoraho niwe Mana, uhoraho niwe Mana. Maze Eliya arababarira ati, nimufate abavugishwa b'Abayali, ntihagire uwutoroka n'umwe. Barabafata, maze Eliya abamanukana ku mugezi Kishoni abicirayo. Amen. Imana ishimwe. Tugiye kuganira jambo ry'Imana, sinzi ko ndavuga mu Kirundi, the glory in the presence of God, canke ubwiza bw'Imana mu kubaho kwayo, la gloire dans la présence de Dieu. Sinzi ko tuvyumva, ariko hari ubwiza bw'Imana mu kubaho kw'Imana. Amen. Ariko ndashaka ku bantu bamenyereye bashasha, nta kibazo turajana. Ndi umuntu nkunda kwigisha mpereye hasi kugira ngo abantu bose tujane, kuko ijambo ry'Imana sindabatwenze ngishika, ariko nkunda kuvuga impamvu nkunda kwigisha nuko idayimoni ya nyuma igenda inyuma y'izindi dayimoni zose, idayimoni y'ubugugu. Mwana huyu, idayimoni ya nyuma igenda inyuma y'izindi dayimoni zose ni dayimoni y'ubugugu, kandi niyo yica gusumba izindi dayimoni birukanye. Icyo utazi kizokwica. Niyo mpamvu rero hejuru y'ubushobozi bwose bw'Imana dushaka, ikishengo rya mbere ikene n'abana b'Imana no kumenya ijambo ryayo n'ubugwanzu bwayo ku buzima bwacu. Amen. Ndabizi ko mufise ubwenge, ariko reka tubanze tumenye maze twakire ubushobozi bw'Imana. Amen. Badusomeye amajambo y'Imana, badusomeye kare. Imana ivuga ibwira Abisirayeli ivuga ngo, ariko abantu banje nibicisha bugufi bagasenga baronde mu nyonga zanje, nzohumva ndababara ibigabitanye byabo, hanyuma nkize igihugu. Iyi ni invitation Imana yari ihaye abantu, ariko nibaza yuko mu masezerano Imana kirabwira ivuga na Salomo, ni nkaho haba habaye ikibazo mu bantu, hakaba ingorane, abantu ntibabone ubushobozi bw'Imana, abantu bakagira ibintu bibatsinda bikababoha, bakibaza none Imana yacu iri hehe? Kubera iki ibintu turimo bidakunda? Turi mu gihe giteye ubwoba, nubwo abantu badashaka kubiraba. Nkunda kuvuga ikintu, kuko twe turi mu Burundi tudakunda gufatana cyane na internet ngo tumenye amakuru agenda, twama twibwira yuko ibintu bikigenda, ariko ibintu ntibikigenda. Ibintu byose byaranse, ingo zaranse, abana indero yaranse, ubutunzi bwaranse, politike yaranse, ubwenge bwaranse. Ibintu byose biriko bigenda bihindagurika, n'abitwa abari babishoboye uyu munsi nabo byarabacanze, kandi birakanka nyene, bigomba kwanka nyene kugira ngo Imana iboneke ko ari ifise ubwenge kandi ifise n'ubushobozi. Twebwe kubizera Imana iyo byanse niturira ko nyene urufunguruzo nyene inyisho aba muri twebwe twaramwakiriye. Ariko turaba hanze, abantu bagira mariage, harabahukana ku munsi wa mariage, harabikaza mu mezi 3, harabagerageza muri 6, bisigaye bitangaza, kandi bari bakundana. Uyu munsi nami ndara documente mu gitondo yashotse mu yambabaje. Amen.
ko turi abajene benshi bari ngaha n'abakuze mweke tubivuge ngo mufise abana abandi muko murakura. Hari iki kibazo kiri mwisi gikomeye cyane cy'abahungu bacika abakobwa n'abakobwa bacika abahungu n'ibindi byose mwese murabizi. Hari umujurnaliste rero muri Amerika yagize ubushakashatsi agenda ashaka kubaza byukuri umuhungu yavutse ari umuhungu araba umukobwa, byukuri umukobwa yavutse ari umukobwa aracikwarige bababaka. Mu bushakashatsi bwose yagize icyambabaje icyankomerekeje nuko yashaka kwerekana yuko inyuma y'ibi bintu byose bavuga hari agenda politike y'abasataniste ikomeye cyane bashyizemo amafaranga bagenda bagura amalaboratoire, bagura abaganga, bagura abajournaliste bashaka amahera uko abo yashikiye aba expert muri Amerika byabananira gusigura imbona nkubone ingene by'ukuri umuntu acika umukobwa ari umuhungu. Yagiye kurangiza ubagazige muri Amerika abana bakiri batoya baramwishura barabigisha batushora naho umembura umukobwa urazi igitsina cyawe ushobora kuba umuhungu ku buryo ubyikanze gato ko uri umuhungu bashaka kwihutana mu bitaro kuko bagakubwira umuhungu. Bituma benshi umunsi biyahura muri Amerika bakiyahura agasanga amaze gukura baramuheza ubundi yari umuhungu bamugira umukobwa. Ndiko mvuga iki? Ndiko mvuga ko ibintu bitagenda. Aho muri Amerika benshi bafise visa bariko barasenga bagomba kuja. Iyo Canada benshi bisondesheje ku bisozi bagomba kujako. Nimwageraho si mwijuru muzosanga ibindi byarononekaye. Uzoshobora kurara uriye ariko umwana wawe usanga akise umukobwa ari umuhungu. Isi ikeneye Imana n'ubushobozi bwayo. Amashengero yose yava akagera dukeneye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Niyo marke ya presence y'Imana. Iyo ubwo bushobozi butahari ishengero rifatwa nk'abandi bantu bose dukwegwa n'ibyo abandi bakwega. Mera ubushobozi bw'Imana buturimwo twitandukanya n'ayandi mahanga tugatsinda ibyatsinze isi tugatanga umuti atagira umuti atari uko tubishoboye ahubwo dushobozwa na Kristo aduhereza inkomezi. Haleluya. Rero bwa bwiza yagwa iza kwishengero izanwa no kwa muri presence y'Imana, izanwa no kugira ubushobozi bw'Imana. Mbere ku nkuru benshi bazi yo ku musozi Karumeli hari habaye crise mu gihugu, hari habaye ikibazo mu gihugu, imvura yase kugwa, hari ibibazo mu gihugu byatewe n'iki? Abisirayeli bahevye Imana kugeza igihe abacanama b'umwami barabapfumu basenga Bayali, abo bagahora bapfumura bacegeza udukono bakora imigigo mu gihugu abantu bibagira Imana. Ega nabo bakora ibitangaza yamugeza hega n'abapfumu nabo barakora ibitangaza barabikora batabikora ndeje kubaraba ninde kigugu yotonda hano atagira inyishu niba bagendaje nuko arizo bakuraje. Allo ndi umuntu nkunda kuvugisha ukuri tutigira tutari kwisi baje kuko bakura inyishu siko none. Ariko kandi inyigisho zo kwiwaha Imana zirahera. Icyo gihe rero Eliya ivuga butumwa ntigari kumufasha guhindura igihugu. Amen. Gira mugenzi ngo ubushobozi bw'Imana nico cyubaro cy'ishengero. La puissance de Dieu c'est le don de l'église. Ubushobozi bw'Imana nico cyubaro cy'ishengero. Icyo nicyo kintu cyonyine kiri abandi batopigana. Imana ije mu rushengero nta filozofi nta siyansi nta bwenge nta mahera byo kwigana icyo Imana yokorera yamanutse mu bana bayo. Nta kintu na kimwe cyoza ngo kigereranye n'Imana yamanutse kuko nta gihari kiyirutana n'ikigisumba inkomezi. Ishengero ry'Imana iyo ryahaye ikibanza Imana ikaza kwimanifesta muri bo ako kanya rihabwa icubahiro. Umukristo muri famiye uko yo ameze kose yariza akizi mugufi muremure avyushe yose atuze cyangwa cye niyemerera Imana kumanukamo ako kanya nimara kugaragara muri we ubwiza bw'Imana uzoca bumugaragara kuba ngo ujya muntu ntameze nkatwe. Uriya muhungu sije namubyaye, uriya mukobwa sije namubyaye, hari ikintu kimuri ko je ntamuhaye, hari ukuntu asigaye avuga jewe ntamugize, hari ukuntu asigaye abaho ntamuhaye kuko Imana mu bantu. Yesu nashimwe n'ubwiza bw'Imana. Ndumva ndiko ndabasiga ndasubira kandi hasi mvuga impamvu dukeneye ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Rero Eliya ndiko ndabireka igihe tugezemo abashaka kukiraba bakirabe abatagishaka navyo babireke. Icyo nzi nuko ababo bazobigwamo nabo babigwemo igihe n'igihe ntawe ugwana naco ntawe ugihindura ntawe ugisunika kiba caje. Eliya nta kundi kuntu yo gusubira guhindukiza igihugu ngo gitinye Imana uretse kubabwira ati dupinde hagati yabo bantu bavuga ngo nabo bafise Imana hamwe nanjye mvuga ko ufise Imana mubazana abanyagihugu bose uyu munsi turaba Imana y'ukuri yariyo.
ndabwiza ukuri uyu munsi ku isi hari abantu bavuga ngo iyo Mana mwahereye muyivuga kuva kera iri hehe, muyizane tuyibone. Aho mwayigishirije iri hehe, aho mwayivugiye iri hehe. Bwa buntu bw'Imana buri hehe, bwa bushobozi bukiza indwara buri hehe, ya Mana ivuga iri hehe, bya bitangaza biri hehe. Iyo Imana itigaragaza abantu barayitiranya, abayitira baba benshi, abayibesha bakaba benshi. Eliya rero agira inyota n'ishaka yo gusubira kubwira igihugu ati erega ya Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo iracyahari, kandi si iba yari ko barasenga. Aha dusenze rero we karasenga asanga Imana imanuki umuriro. Amen. Turacyari kumwe. Haleluya, turi kumwe. Amen. Kubera ko uyu munsi abantu batava mu byaha kandi bumva ubutumwa babwira kwihana. Kubera ko uyu munsi abantu badafite urukundo kandi mu bushinwa twigisha kugira urukundo. Kubera ko uyu munsi ukora icyaha ucyaha muri wowe ukumva ufise inyota y'ikintu kibi kandi uzi ko ari kibi, mugo ukagikora kandi uzi ko ari kibi. Kubera iki udasenga kandi uzi ko ukeneye gusenga, mugo ukarara usinzire wifutse kandi ubizi neza ko ugomba kurara usenga ukarara udasenze. Kubera ko utisondesha kandi uzi ukeneye kwisondesha, kubera ko ubizi ariko ntubikore. Kubera iki? Nuko ata bushobozi buri ndani muri we. Ubushobozi bw'ikugwanya ni bunini gusumba ubw'ikugwanirira. Iyo umuntu abuze ingufu, birivuga ngo Isirayeli yaragiye kuramukwa wariko inkomezi ziba nk'iki zo kubyara. Amen. Turazi bikwiriye, twamenye ijambo ry'Imana, turazi bibereye, ariko inkomezi zo kubyara umwana nizikeye. Ubu hari abantu ngaho ufise imiti bibarya atari uko mwanga Imana, kuko mwisanga muhora mugwa mu byo mwanga, nimubikunda murabyanga ariko birabatsinda. Usa nk'aho umuntu yakwambise ishene akagukwegesha ingufu ukagenda widoga mugo ugashikayo tu ukinjirayo ukamanuka ukagwayo bakaguhama kandi ubizi neza. Usezera uvuga uti bantu bandi mu ntabare ndapfuye ngiye gusamana ndabingize mu ntabare nimubona ko ngiye ndabatawe mpaka ukagwayo. Ntabwo ari iminsi yose umuntu aba ari ikigabo kuva mu cyaha, hari igihe inkomezi zimugwanya aba ari zinini gusumba iziri muri we. Igihe kirageze rero Yesu yavuze ngo icyo ngicyo kibamarira nuko cyewe ngenda, uko ari ntagenda umwisa ntazoza. Imana yadusigiye mpemu yera kugira ngo adushoboze gutsinda ibyadutsinda, adushoboze kubaho ubwami bw'Imana ku isi, adushoboze gutsinda, adushoboze kunesha, adushoboze kugira urukundo mu buzima bwacu. Yesu nashimwe. Turi kumwe. Haleluya. Sindaje mu bitangaza, siho twihutiye. Igitangaza cya mbere ni uko umuntu abana n'Imana mu mahoro, ugakunda Imana ukamana ibyaha byayo, ibisigaye birisana. Niyo wapfa n'umuhumu wese uzoja mu ijuru. Icyo nicyo cya mbere gikomeye. Abandi bazohumuka mu nyuma, n'upfuye ari mu yazoja mu ijuru. Ariko ibyo tuzobishika kuko twamaze gukunda Yesu. Haleluya. Nta kuntu umugabo yakunda umugore adakunda Yesu, nta kuntu umugore yakunda umugabo adakunda Yesu, nta kuntu mama yakunda umwana neza adakunda Yesu. Ubwo rukundo ruva hehe? Dukeneye urukundo rw'Imana hehe mu mitima yacu. Haleluya. Nuje kuri rezo sosio uzosanga amaskandale ku nzego zose z'abantu bose basenga, abapadiri, abashehe, abapasteri, ababishopu, abapotre, abaprofete, aberekwa, abazura bapfuye, abahumura impumyi, abaririmbyi, abaintercesseur. Skandale. Kubera iki? Ntibiraba titire, biraba inkomezi zo mu mutima ufise indani muri wowe. Niba Yesu atuzuye isi zo gutembagaza, ntibiraba ibitangaza wakoze muri kahise, biraba ko uyu munsi wuzuye Yesu kandi ugendana nawe. Niyo mpamvu bivuga ngo icyama mpemu yera yama ni urukundo. Uru rukundo rudahera ruzaba ari ubucuti duhorana n'Imana ku munsi ku munsi. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Ubwiza bw'Imana rero Imana dushaka ko ubu tugomba kugaragaza mu isi. Kandi umugabo yazanye impinduka mu Buhindi, yavuze mu ndimi muto, nkora nifuza guhindura isi. Ariko maze gusaza sanga ahubwo nari nkwiye guhindura jewe, kuko nta muntu azana impinduka atahindutse. Uyu munsi ndabizi amasengesho benshi, Mana hindura igihugu, zandikangura umuriro wake muri Anglikani, kandi nawe ubwawe urazimye nanjye ndazimye. Hakubaza kuvuga ngo Mana nyatsa nko gusenga, nyatsa nk'urukundo, nyatsa nk'amahoro, nyatsa nk'urukundo rwawe, nyatsa nk'ijambo ryawe. Mwami nyatsa yuzuza umunezero, Mwami nyatsa bakwihanganira abandi, bakuvuga ubutumwa, bagusengera abarwayi, masenganya Imana Anglikani,
azi igihugu, azi ishengero, azi abategetsi, azi abahariye. uko niko umuntu ameze. ukiri muto wibwira ko byose ubishoboye, ariko biroroshe guhindura abandi iyo ubwawe wahindutse. biroroshe kuzana ikanguro iyo nawe wakangutse. biroroshe kubohora abandi iyo nawe wabohotse. biroroshe guhagurutsa abandi iyo uhagaze. nta muntu yicaye arahagurutsa uwicaye. reka uyu munsi Imana iguhagurutse mu izina rya Yesu. yongere yatse umuriro w'Imana mu mutima wawe. ibyo wamwongere kandi ubikunde. ukunde Imana yawe, ukunde gusenga, ukunde kwegera Imana. bibyuke muri bicike umunezero wawe. yongera aravuga ijambo ngo naratangaye ugiye nabona abantu bita mu macumu n'amabuye mu byerekeye bajya manifestation ngo bavuga ngo bakeneye impinduka. ariko ndabitegereje mu buzima bwabo usanga bafite ibintu byinshi baboshe base kurwana nabyo. ko Gandhi yavuze, nayitegereje mboye mu mabarabara mbona abantu barirukana mu mabarabara bagwana bati ibintu bihinduke. ubwo ugasanga umuntu avuga ngo nk'akarorero vyerekeye kwigisha bimere neza abantu bige, ugasanga umuntu abigwanira yaravuye mu ishuri. ati wowe rwanira ngo abantu bose bige nawe utiga, ubwawe yayivanyemo. nta n'ikibazo cya leta cyabayeho, si n'umushahara mukeya. uri mu ibara rugwana ngo abantu bose bige, ubwawe waravuyeyo. ngo navyo byaramutangaje. mu ibarabara babakubita atavayo bagwanira gutera imbere ibintu bihinduke. kandi uyu muntu akererwa ngo bwiwe niwe ikigo cya mbere yaravyishe. ni nk'abantu bavuga bati ndashaka ahantu hose haje fitness, bose bagire siporo mu gihugu, bose bagire siporo bose, akaba atigaje muri siporo na rimwe. uko niko tumeze. twirirwa tubwira abantu gukizwa, guhinduka ubwacu twebwe twarabivuyemo. mugabo twadufise miko turi imbere y'abaturage ati mukizwe mwebwe mwuzure mpemu yera, mwebwe mugabo twebwe twarabivuye. kandi byaramutatse ibintu birari. ni gute umuntu ashira ingufu n'amafaranga mu bintu atarimwo? nicyo gituma murumva ahantu rero Imana yavuze ivuga ngo ariko abantu banje aba bariko barasaba ngo manuke, aba bantu bariko barakora ibikorane ngoze, aba bantu bari masengesho bavuga ngoze, nibicisha bugufi ubwa mbere bonyene, nibafukama bakabanza bakamenya ko babivuyemo, nibasubira bakabanza ati Imana hera kuri jewe. mu gifaransa bavuga charité bien ordonnée commence par soi-même. niba Imana yo kuzuza abantu mwemuye ni impereko hamibaze mbabare so kwikunda. ni gute usimba ibanza gwe niba ariko niba bwe nanje ni impereko. haleluya. niba Imana ikiza umuryango wa nigukize habibashikiye. ariko abantu banje bamwe bamenye kuri kwanje, bamwe bazi icyo shaka, niba banze bace bugufi, niba banze birimbuje. haleluya. umugabo yaravuze ngo invention ya mbere umuntu ashobora gukora mu buzima ni ukwidekuva. la plus grande découverte umuntu yogera mu buzima ni ukwimenya. ibindi byo iyo umuntu amaze kwimenya uwo muntu aba ahindutse. nta kindi kintu na kimwe cyoza guhindura ubuzima nk'umuntu yimenye. uyu mugoroba nje kubwira ngo baza wimenye, umenye intege zawe, umenye n'icyo ukeneye, maze Imana ize ku buzima bwawe igenanye nawe guhindure mu izina rya Yesu. haleluya. hari apere Imana yashyize ku buzima bwawe. wowe wicamo iki kibazo, bereka kuri aho umuryango baza wirawewe. reka uyu mugoroba Imana isubire yatse umuriro wayo mu buzima bwawe. reka uyu mugoroba Imana gusubiza inyota ya kera wari watakaje. reka uyu mugoroba usubire gukunda ijambo ry'Imana. reka umugoroba usubire gusaba imbabazi wo mwashwanye. reka umugoroba usubire kuwuzura wa muriro wa mpemu yera, ya mosozi y'abahona yongere kuza mu mutima wawe. icyo gihe rero nitwabishikako Imana izozana ubushobozi bwayo. amen. kubera iki dukeneye ubushobozi bw'Imana? kubera iki dukeneye kubana na mpemu yera? kubera iki ni très important? kuko ari ikintu cyangombwa. izo nganja numva aramporako, kuko jewe mu kujyana n'Imana nagize ibihe bibiri. naragize ibihe by'igihe nari nzi Imana n'ibyo ishaka, ariko byarananiye. hari umuntu bimaze kunanira kubesha abarundi dufite ukuntu tubinyegeze. nta muntu byigeze binanira. jewe ndi wa mbere byari byarananiye, ariko mwe ndabakomeye amashyi mwebwe nta na kimwe cyabananiye. buri bitangaza. jewe ngabo byarabayeho. ibibi byose nanka ndabikora kandi nzi Yesu. sindi babandi biyoberanya. oya, narakunda Imana. ubwo hari ibintu ntashobora kuvuga. nagendera n'umukozi w'Imana yandera ndambwira ntuzongeye kumbwira kwatura ibi byaha, kuko ibi byose nshikiranye. ibi tubibike twe n'Imana. byarananiye uyibwire, uyeforme. ibi byasi batubwiye rero ngo niwagoroka ku byagezwe 9 icyacumi kikanga uzocusha. nararandira avuga n'ubundi byose ni hahandi ni mamoya, kuko hari ibintu byananiye nzi neza kandi nzosha.
amavumo y'iminsi indwi ntiyabihindura, amaveyo ntiyabihindura. uzi kwirirwa unumye ngo ntubeshe, umwanya muto uvuze ku mugoroba ugatangurira kubesha. bizitere wiro mu gitondo utavuga, uratekereje ntuvuga, umuntu wese akuvugisha uranumye. mugabo iminota yanyu murangiza umunsi ugiye kuvuga uhereye ku binyoma, kandi wanumye ngo ntubeshe. kubera iki? ntawe usiga ikimwirukamwo. sepa inikeso yo gufunga umunwa, aho uzovugira hose uzobesha. niba ibinyoma bikurimwo, niba unumye kandi urabesha. tuguhunga abakobwa gusa, uri umusambana mbiri ndani, aho igihe cyose uzoja kuresha uzotera avansi ko mutwenzi zikirundi ndindi mu gihugu. igihe cyose hazogera kwegera abakobwa uzobahunga, umunsi umwe muzohura nabo. none ntuzubaka, uzobahereje ryari? kamere niba itabaramizwe n'Mpwemu Yera, uwo munsi uzoryamana nabo kandi uri umuvugabutumwa. uzoryamana nabo uri umuririmba ati ewe wa musenzi yateye inda, nta kundi ni kwa kundi, rega byahuye indani gusa yarahunga. ariko yari yakize, yaragwaye. abantu bagendana ubugwayi, yari umuvugabutumwa agenda n'indwara muga bitaragaragara iri indani. zokagendana mugiye kumuramutsa gusa shimwe amen cyayirukanga ati ndirinze ko nivyo. ariko niba iyo nyota idahera, n'ivyo vyiyumviro by'ubusambanyi bidahera, niba urota usambana kandi ivyo ukabugwana navyo ariko bitarahe, umunsi umwe muzopitana n'abakobwa mugwane nabo. uwo munsi rero uzoca usambana. ukeneye ubushobozi bw'Imana budukuramo iyo nyota y'ivyo bintu bitugwisha. hamwe usanga warabohotse indani mu mutima wawe, Yesu akakuhaza. babaza ikibazo wo kujya muri Bralirwa udafise inyota y'inzoga wonywa. niwotembera Bralirwa yose naho basuka amustere ukatembera na Primus ukabona ukamoteza ukarengana. ariko nawe ntibikenewe ko kujana muri Bralirwa udafise inyota y'inzoga, ntibikenewe no guta umwanya uko ahantu hose badandaza inzoga uzohamenya. kuko inyota y'inzoga ni kujana kunywa inzoga. si ikibazo cy'uko zihari, n'ubu nazo nanyowe kandi nazirengana. inzoga ntizingerageze, baba tubeshe abakobwa ntibakugerageje, ahubwo wowe ubwawe uragwaye. Haleluya. umusuma nk'ubasaza amahera ngaha aba yumva ari imbwa, mvuga ubutumwa kumanuye nuyibaza ariko barambona reka bangerageze. ikibazo si amahera ari kwitanga, ikibazo ni uko umuvuga ubutumwa ari umusuma. uko yabona ko amenyereye kuyatwara aguma yumva umenga yoyiba. niyo mpamvu tuvuga ngo yangerageje, kuko nyine mfitanye ubucuti nayo. umuntu yakize ishavu uramutuka akirenganya, ufise ishavu ariko arangerageza ari umukubita, kuko nyine ishavu ryawe ni ryinshi wumva mukubita. kandi birika kugira ngo wihangane kandi numva ibivumvura hano kavuna. karangerageza mumujane kure, numva ari karangerageza. nuko nyine ishavu urumugwanyi, umenyereye kurwana umuntu w'ishavu. none gusa Yesu uratinya gukora amakosa, uri umujanama, uri umusenzi, barakuzi mikorari, uri umuririmbyi, ntiwogwana mw'ibarabara. ariko numva umukubita muga ugace wihangana. umunsi wo kujana ahantu mukiherera hatari mw'ibarabara wowe muhondagura, kuko ishavu ni ariko Mpwemu Yera niyaza azokubita hasi ivyo bintu byose, amaso yose adesactive, bagutukura mu muti Yesu akubabariye. byageze gute? wewe wagwanya n'ijana ukagwana mw'ibarabara ugwanira ijana, uyu munsi bagutwara 10,000 ugatekereza, bagutwara miliyoni ugatekereza ati ni Yesu yampaye amahoro n'ubuzima. ndabizi ko naho samirizo ngena ejo nzorya n'Imana intuma mbaho, kandi nabona kuko nzi ko nzoca mpfa. bene data, ibi ni bitaba muri twebwe, turabanyedini hypocrite kuko tubayeho. ego aho ni mu mutima, si hanze. hanze dusa neza, Yesu ashimwe, haleluya. n'ukuri mwene data wampesagiye nanjye naguhesagiye, ibyo turabigana. ariko ndani mu mutima hameze gute? dufise intambara tugwana nazo zadusinze, twahisemo kubana nazo. twaravuga izizo bayi ntacyo ndazikorako. ariko umunsi nuzura Mpwemu Yera, umunsi namenya ko twahawe Mpwemu Yera nk'umufasha, adufasha gutsinda ibidutsinda, adufasha gukora ubugome bw'Imana, adufasha kugenda mu nzira z'Imana. umunsi nuzura Mpwemu Yera gusa nkiva hasi nuza ubuntu bw'Imana, hari ibintu ntamenye ne byagenze. nababwiye ati byarahindutse, wamenga baranteye ibiserumu. kuko ubushobozi Mpwemu Yera ni iki? ni umufasha, yaje gufasha ishengero ngo ritongera gutsindwa n'isi, ahubwo ritsinde isi, satani n'umubiri. naje kubwira yuko hejuru y'intege zawe
hariho mpemu yera kandi agufasha gutsinda. Ntacyo bitwaye kuko izo ntege nke yaje kuko yari abizi yuko utabishobora. Amen. Ibi rero si ibintu by'impemu bene data, ni ibintu by'abantu bose bizeye Yesu. Wa mucuruzi we ntuzoshobora kudandaza utari kumwe na mpemu yera. Ntuzovuga ubutumwa ngo abantu bahinduke utari kumwe na mpemu yera. Wowe uri iki ubwira umuntu ngo ahinduke? Yahanuwe na nyina ntiyumva, aja mu gipolisi barakubita naho nyine ntiyumva, baranamufunze ntiyumvise. Wowe urafise ijwi ritwa gute rizotuma yumva? Ukoresheje strategies kwemeza kazokumva. Atari mpemu yera mwemeje, wowe witwaje ingufu ziyi. Uwo mukobwa inama z'umuryango zarakoranye ntiyumva, asama inda ya mbere ntiyumva, ako kurwara sida ntiyumva, umugore w'abandi aramukubita amufata umugabo wiwe ntiyumva. Wewe uzomwumvisha iki? Ni igiki kwemeza ko bazokizwa? Ariko mpemu yera niyaza azobemeza iby'icyaha, azobemeza iby'icyaha, azobaja mu mutima. Umuntu akubwiye ngo nje nawe numva umenga ibintu birandambiye, iri tabi rirandambiye, ubumaraya burandambiye, numva ndambiye kwica abantu, ibi bintu si ubuzima. Ninde ariko arabikora? Ni mpemu yera ariko aramwemeza mu mutima. Bamwe bananira kumvira abantu bazumvira Imana, azobemeza, azobemeza. Imiryango yose gukizwa izemera kuko Imana izobemeza. Imana ntivuga, irakonvenka. Mu byerekeye communication hatinya umuntu azi gukonvenka, celui qui parle agakonvenka abantu. Itirere yemeje Ubudagi bwarimwo abantu b'abakizwa b'abariteriye, abemeza kwica Abayahudi. Tuzi ko biri tubwira ngo dusenge y'Abisirayeli, ariko bishe abantu miliyoni 7 kandi bishwe n'abakizwa. Nawe udakonvenka umuntu yemeza, Imana rero ntiganira, irakonvenka. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu ari konvenka aca yashisa. Umukobwa iyo bamureheje akemera atarongorwa. Bamutwenze abakiza abadamu bacu sobonye twareje nabemeye gusa. Niba babaye konvenki aravye yumva n'ingene usa n'ingene utera mgatije ntaco mafu ndabaye konvenki wenze umugabo wanje. Ariko hari abandi babitekeranije ntitwabaye mugazi kwa twabareje ariko ntibavyemeye. Iyo abaye konvenki atarongorwa nico tumubaza bati none uravyemeye? Uri konvenki ko ari umugabo wawe? Ego navyemeye. Ati sinya ngahare biraheze, Maria kirarangiye. Muri business y'umukiri umukonvensi kibikwereka niki? Nkabaza asokorora amahera akaguha. Isi yemera abantu bakonvenka. Iyo uri konvenka ucukora uwo mugabo niba atarakizwa reka mwemera mwemeze, uracavuga mwemera azomwemeza. Uracarece mwemera avuga agakonvenka mu mutima wacu ngo ego kweri ibi bintu birakwiye. Abicaye abasuma abarozi abamarumogi abamaraya mwemera niyaza nazobabwira twe turabavuga butumwa gusa. Wewe yivazimo gusa arakonvenka. Ati bijya bakubwiye nivyo wowe uzosha, wewe uzosha uwo ndapfuye. Umuntu yari kigatanya atacura atinya kararara ijoro ryose. Tugenda umva umenga nzoja mu muriro kweri. Wabikuye he? Bikonvenki ko ntabona umupasiteri jewe nja mu muriro kandi no kugomwa ndumva babwe bari mu ngombwa akava muhira yiruka naza muri Amerikani akaza akarasa nka pasiteri sengera nakire Yesu ko bikonvenki ko mfuye no canja mu muriro. Wabikuye he? Muyera. Amasengesho ya mama wiwe, amasengesho y'umudamu wiwe yatinye mwemwe yaramanuka mu mutima aramukonvenka, aramwemeza ivy'icyaha. Haleluya, haleluya, amen. Kabiri, bazobemeza ibyo kugororoka. Hari ibintu twase guheba. Bya mugenzi ngo hari ibintu twase guheba. Bamuvugisha ukuri, hari ibintu twase guheba, sivyo none? Hari ibintu byatunaniye guheba. Mwemwe yera niyaza azodukonvenka ibyo kugororoka, azokwemeza ko ugomba kumera gutyo. Umuntu atari byigasenga nari natanguye gusenga wahora agigitura gihebe icyaha se kukiheba. Heba azogukonvenka tena byashoboka kugororoka. Ibi bintu birashoboka ko bihera.
ibi bintu urashaka kubitsinda mu gitondo cy'uvuga ngo mbiranda ngenda bihevye kandi bice bihera, urumogi rwarase ruhere, inzoga zarase zihere, amanyama yarase ahere. Kubera iki? Ndakwipfuriza uyu munsi ndaba gukomba nk'ibyo kugororoka. N'amaguru ngo nta muntu umagororoka, baragororoka. Niba byatsinze wewe abandi babishoboye. Ni nkaho twese twaba dukenje ngo nta n'umwe atunze, niba udatunze abandi baratunze. Si bose bameze nk'uko umeze. Haleluya. Ivyo Imana yadusabye muri Bibiliya birashoboka naho byakunaniye. Mwe yera neza rero aragukonvenka ibyo kugororoka ko amaraso yamenye atameneye ubusa, yameneye ngo kweze kandi aguhereze kugororoka. Urabakonvenki ko bishoboka kugororoka, ko uvuga ukuri, ukunda bene so, ko ari uwakwazi n'uwakwicuka muhari arabi. Saka ko mwagafasha arabikonvenka. Jendi ko ndavuga reka abo sinzi ko mwanabyemeye, hari utabyemeye kandi uburenganzira bwe ko ndetse ndimwemuye. Jewe bagita umuvuga butumwa twitwa imvuzi, tuvugira Imana, ariko wowe yaje ntavuga nta mwanya afise, aragukonvenka. Ashobora gukonvenka utazi cyangwa uri ngaha, ariko aragukonvenka ukaba konvenka. Umunsi amesendo umuntu agwaye nawe imeze amezi 6 nk'ijijwe, sinebwe abone umuntu basenga aragwaye agakira. Ariko uwo munsi ndi ku ishuri umwe twageze twariganye ndi muri interna, hari umwe twasengana yaragwaye umutima, asaba uruhusha amataye ko byari byasenga mu 11, arangije aradusezera twasengana mu cyumba cy'amasengesho. Nari meze simwa nk'igijwe no kubona byo neze muri Bibiliya. Aratubwira ati ndatasha uko umutima wanjye utera nabi kandi ndisika gupfa, ngere mfire muhira. Bose bamubwira bati Imana izikurinde. Ariko nene nasomye ko Yesu akijije indwara. Uwo mwanya sinabisomye, jete konvenki, nangura kurira, ndashavura, babwene ko Yesu yaza kubera ari ngaha, yekureka buri ngatahera amashuri, yamukiza umutima akiga. Bakonvenki ko Satani yatsinzwe, bakonvenki ko indwara zikira, bakonvenki ko ubushobozi bubaho. Ndasumba mu mutima, ntajwe numvise, sineretswe, ntabura numvise, nta muguru, nta nkuba, nta mituragaro, ariko umutima wanje waravyizeye. Babwanye mureke dusenge, none wiri mfukama, ndamukumbirana umubabaro, tabwimana Imana yuza kubaho uri ngaha. Wiri ntiyari gutaha, wiri yakira. Watubwiye ngo duha ubushobozi, ndamusenga ndiko ndarira. Haheze umwana ari ryo rya mbere mu buzima byo kuvugisha ibintu henze narinzi. Haheze umwana umwe ndashushe mu mubiri, ndashumuro ntazivuye ntangura kurira, numva ni nk'umuneka aranyambara, numva amaguru anyiciyemo n'amaboko. Haheze umwana numva sinamubwiye ngo wiri ndagukijije kira. Haheze umwana ndavamo kintu rya masi ndabwira ni ukuri mu mbabare byose by'Imana. Sinzi ikintu kibivuze ntabyo nzi, nsikiye n'ukuri kw'Imana byose kinabivuze rumfashe nyine rurabivuga, ariko ndari ariko ku kanya buri yarakize. Sirosha yarakize. Nemwe yarazogukonvenka, azobikwemeza ntutinye. Ibivana n'amashuri wize, mu ntege nke zacu aduhereza inkomezi, araziduha. Umugwayi wawe akire, azobikwemeza. Mwe none wabuze akazi, utahe muhira umunsi buri gufate, kuza kuri imbere ya Yesu yaguha akazi. Mwe na diplome nagusengeye, ubyemezwe mu mutima, abikwemeze, agukonvenke. Ukuri kwa Kristo batanga gukora ibitangaza, nta kindi mwemwe yadufasha. Iyo ubana na mwemwe yera, iyo hageze ko gukoresha, abyemeza umutima wawe, aragukonvenka, ukumva birakunda, ukumva birashoboka, ukaguhana intambara, utazi kuzotsinda, ariko wizeye Yesu nka Dawidi. Haleluya. Ndagusenga uhereye uyu munsi ibyo watumye birimbuke mu izina rya Yesu. Ibyo waravuga ugahunga, Imana iguha inkomezi kubitsinda mu izina rya Yesu. Ibyo no kubidashoboka, Imana no kubona ko bishoboka mu izina rya Yesu. Umwemwe yariyaza ngo azotubwira ko Satani yatsinzwe, yaciriwe ku rubanza, azobitwemeza he? Azobitwemeza he? Uzoraba umurozi kumuti ariko ntaho uronga waraciriwe ku rubanza. Ati ujya mu ruzi arahaguruka, ati nahaguruka yaciriwe ku rubanza. Iriya dayimoni niyo mu mazi tunisha kive mu kaburi yaciriwe ku rubanza. Umwana muto w'imyaka 15 yubaho ku muto w'imyaka 70 yaroze imyaka 50, umubwire ngo mu izina rya Yesu pfukama hasi. Dayimoni igira mu hasi. Kubera iki? Umuyaga wadukomeza. So kuvuga ubutumwa bwiza.
kugendana n'Imana no gukora ibitangaza. Nta kintu na kimwe gitandukanye umuntu n'uwundi uretse mpemu yera mu buzima bwiwe. Haleluya. Nta na kimwe ubuze, nta kintu ukeneye kwiyongerako. Izera Imana kandi ubane nayo. Bana nayo masengesho mu gitondo, ihamagara ugiye kuryama, hereza umwanya mpemu yera, muhereza ikibanza cya bugufi imbere y'Imana. Imana nkoresha, Mana mpindura umugisha mu gihugu, mpindura umugisha mu muryango. Mana ndahari. Haleluya. Yesu nashimwe. Nta kindi bene data ishengero ry'Imana rikeneye uretse ubushobozi bwa mpemu yera mu buzima bwacu. Abaririmbyi indirimbo ntitwaziririmba, abantu bazotanga gospel ibeshirito n'iki, ariko mpemu yera niyajamwo abantu bazihana, abandi bazizera, abandi bakira indwara. Abasenzi tuzosenga nivyo, ariko tutahaye ikibazo mpemu yera, amasengesho yacu nico azozana. Tuzocika intege, tuzidodomba, hama tubivemwo, ivyaha bidutere, ibyago bidutere, Satani tubohe, twibaze ry'Imana ntikibaho. Byari narigishije kugana abantu basigaye basenga Imana banka, Imana itabishura, Imana itabatabara, Imana ibata, Imana basezera n'ibikore. Niko benshi uyu munsi mu rushengero bafata Imana avuga ngo ire tu nuko nocanje mu muriro mba naraguhevye, ire tu simana ngibigira 10 nuko woca umheba bakubikore ko ndakwanga. Mana warabimbiye ntiwabikora, bamwe abantu bazonyirukana mu nzu baranyirukanye ndakwanga, babwiye ngo abana baziga none bahimuhira ndakwanga. Ishengero zikeri tuzi Imana ryanga kubera iki? Twase kumvira Imana, twase kwegera mpemu yera, twase tubaza Imana, twayinye umwanya kuko nta kintu na kimwe Imana ikora idakoranye na mpemu yera. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. La gloire dans la présence. Haleluya. La gloire dans la présence de Dieu. Ubwiza bunyegejwe kubana n'Imana. Umwanya tumara dufukama dusenga si ubusa, iminota twiyugarana si ubusa. Uriya mwanya ni investition idasanzwe ku buzima bwacu. Amen. Les dangers ukabona babaho badafise Imana, ndabwiza ukuri, ibyaha biracavuka n'ibindi mugiye kubibona. Kwisi yemeye kuba ushira hejuru umubiri n'ibyifuzo byabo. Ubu hanze hejuru yuko abantu basigaye bihindura abakobwa n'abahungu, bongeye ko ikindi gishasha bihindura n'ibikoko. Ubu umwana bashaka kubyuka akumva nakayabo, kandi birabujije ko mwarimu amubuza kuvuga nk'akayabo, uko uwo mwana nubwo ari umuntu kandi akayabo gusa katumura umuntu. Ibyo abanyabwenge bariko barabikora ko bahawe amafaranga na basekibi kugira babishingire intare. Ubu nakumva n'imbwa. Ubu munsi umwarimu agiye kwisanga mu ishuri yigisha abakobwa n'abahungu n'imbwa n'utuyabu n'inkende. Ibyaha biracavuka, murindire gusa. Kubera iki? Umuntu yimitse umubiri bakuyeho Imana. Mureke isi murabukura igenda, isi igende yivurunga, yongere yivurunge, ariko ivyo ntivyaba gutyo. Abazi Imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakora ivy'ubutwari mu izina rya Yesu. Ivyo kuvyiyongerekanya niko Imana isuka ubushobozi, isuka ubuntu bwayo kubayiteze, ibambika ubushobozi n'umuhomezi. Haleluya. Nkunda kubwira abagenzi banjye ngo ndizera ko umunsi umwe tuzosengera abantu bibagishije bahoze ari abakobwa bagacika abahungu, bagacika abakobwa. Ivyo bitangaza tuzobibona umunsi umwe, uko Imana izana ubushobozi buhwanye n'ikibazo gihari. Ntibyabatera kuko ntibababaga, ubu niba barababazi. Nitwizere Imana. Ivyo bitangaza bazojandika bati mu mwaka wa 2025 umukozi w'Imana muri iki gihugu yasengeye umuntu bari barabazi asubira cika uko yari ari kera. Kubera iki? Ubushobozi bw'Imana n'icyubahiro cy'ishengero. Imana iri mu ishengero iratinywa, irubahwa, ariko Imana itari présente dans l'église irasuzugurwa. Uyu munsi twita abaescroc, abateka mitwe, ababeshi, abasuma, ayo bashatse bose barayatwita. Uzi kubera iki? Dufite ivyamwa bike hanze, dufite ivyamwa bike hanze, nuko nyene batubona. Ariko umunsi wacitse umuriro, ngacika umuriro, ugacika umuriro, agacika umuriro, muhiri wacu bazoba ati ntimugakore ku wasizwe w'Imana. Abana b'Imana baratinyitse ngo ubushobozi bw'Imana. Iyo tutabigira n'ubwo baracadutuka. Umunsi ariko ndasenga bazi Imana mbabaye, ndi umuntu nkunda ibintu biwanye no gukiza indwara, ndabikunda. Amen. Yesu n'umuntu abegutyo. Ubwo buntu niburambana bwinshi ndacabwizera Imana, mugabo ndabukunda, ndabusengera bera bose. Niba utaragwaza umuntu wawukunda
akaremba baganga bikanga ko bamukiza hama agatanga kuko indodombako akubaza igituma Imana yamutaye kamuta mu izo ngorane ukumva agahinda k'uwo muntu. Imana iduhereze ubushobozi bwo gukiza kwayo. Imana ibidushobozi niyo ibikora uwo muntu ntacyo atotanga ku isi ngo agira amagara meza. Mu bitaro hari abana bagwaye kanseri y'amagufa y'amaraso aracyari mu wa gatandatu, ibyo byagara bifise. Wowe uri kurapanga akazoza akavuga ngo nzoba ndi muri Amerika, nzoba ntwara jipe, wowe aravuga ngo mana sizi ko nzoba ndashije no mwakuze kubera indwara. Abandi bari mu rumogi, uri mu maraso n'umubyeyi warababoshe, uramubwira ubutumwa bwiza mugabo inyota y'urumogi ikanga guhera. Imana duha ubushobozi bushikira amagufa n'imisokoro dukuramo urumogi abantu babohoke. Turakeneye ubushobozi. Hari abase ko bakizwa atari uko batakunda Imana ariko bafise ibibaboshe byanse kubarekura. Hari abantu bari mu rushengero na uyu munsi bafite ibyabaye imyaka 20 gusa bagize kunyegeza ariko babana navyo atari uko babikunda, baratuye ahantu hose byaranse guhera. Imana iduhereze ubushobozi kugira abantu bakire. Yesu nashimye, haleluya. Imana iduhereze urukundo rwo gukunda bari mu isi. Biratworera kurya ibroshete, kurya inkoko n'amafi, ariko gutanga 10,000 umuntu wumva ubutumwa bwiza tukumva turibwe. Ariko gusohoka ikiro tuja kuri plage biroroshe gutanga 50,000 ushaka 100,000 tukajya tugasorora bashaba ingoma mu gatamba. Ivyo nta muntu yidoga ngo twononye amahera aba mu kirori cyari kiryoshe muze mutubwiye tunongere ko n'ayandi tuje mu kirori. Mugabo byoteshira ko gusa 10,000 gusa tuvuga ubutumwa bwiza abantu baza bidoga. Kubera iki? Urukundo rwa bene data. Ibuka ko muri baga tubwira ubutumwa bwiza, ari umucyara wari papa wawe, ari tonto, ari mama wawe, ari abiwanyu niba batarabo bazozwayo. Natavuga ubutumwa ibisima bitwiba birakere ko ubutumwa bwiza. Abasireye kwiba bakere ko ubutumwa bwiza. Tutavuze ubutumwa bwiza nta gakiza gahari, tuzora twidoga. Ariko niba ushoka atamahera akiyemo mugo biratwora kuberwa, biratwora gushira amafaranga kujya mu shikaki, biratwora kuyaka benzi. Twenge ko ukagezwe kari trend. Ibyo biratwora kugura telefone 600 miliyoni. Uyo twishimane ko mu rushengero ko ndagusunza amahera, ko gusunza class, ariko biratugora gutanga ubutumwa bwiza mu buvugwe. Biratugora kurara muri veye, mugaturirwa muri concert, biratugora. Imana idufashe, muze duca bugufi imbere y'Imana, tuyibwire dukize, dukunda Imana, maze Imana ikize igihugu, ikize n'ubuzima bwacu, itukize indwara, idutabare. Haleluya, haleluya. Gusuhuza bene data biratugora, kuri abafuzwe mitwe biratugora. Dushaka kuja muri Amerika gusa, dushaka kubaka amazu meza gusa, dushaka gutuma Jehova twese, dushaka benzi twese. Ivyo bito biri mu mitima. N'ubu Imana imbwiye ngo kugira ngo mbonye Imana iguha benzi bamwoca uryamaso ukarira Imana urankunda, ariko iyo benzi harabayitwaye batagiye mu ijuru bamerewe nabi. Muze dukunde Yesu, azoduha imitima yacu yifuza. Muze tugumbire Imana nezo tugumbiriza ibyiza. Muze tuyizere nezo tubera umwizigirwa. Muze duce bugufi. Yakindi Imana ishaka, irashaka umwanya wawe, umutima wawe, attention yawe. Irashaka uyihanga amaso, irashaka uyizigira, irashaka uyikumbura, irashaka uyizera. Irambabaza tugukunda bene data. Uwo mwene seje kukuramutsa aje kandi kunesha umwanya. Nimitwe se yaranzaniye uretse amaverse yonyine nzaniye. Kera bene data babonye bene data baranezerwa. Biriva mu icyo babicanye batatu bazosaba mu izina ryanje nzokibaha. Mwene data niyo guha amahera ashobora no kunayaguha nayo, mugabo ikirenze byose mwene data guha n'Imana. Iyo mufatanya amaboko muri babiri mugasenga, hari ibintu utoshobora bishoboka ko mwasengeye hamwe. Kera bene data bashingiranyira intara, yashaka akubwira ngo mbega byageze gute uyu munsi, ati jewe nagiye ku kazi, hari umuntu abwiye ubutumwa bwiza yakira Yesu, haleluya. Barashingiranira intara. Ariko uyu munsi
uja kumubwira uti yo reka uracabaho, ubukene bwatwishe, inzara ni nyinshi, yo turapfuye basha, reka hajya Imana iri hehe? Ntabwo nihera kubye kizo kujana muri Amerika, imyaka ibaye ngacu jewe narihoreye, yarabivuye mu kwenge, niko tuganira ngo kera bene data bahuye babwira amasaburi, ijambo rihishuye, indirimbo nshasha, bashingana intahe, babwiza Imana yakoze, uko Imana yakora hagati muri bo. Reka ijoro bigaruke mu izina rya Yesu. Ubonye mwene so muhirageze ku muryango uti zira n'inkuru nziza zije nkamuhira, kukagendana n'Imana. Amen. Ese wahezekire usenge batabini no kongera ko wabyumvise umwanya mutoyi ndashaka kuganira n'Imana. Twese turafise ahantu tugomba gusubiza Imana ikibanza. Kumbure n'umwanya wa Imana ni kwizera wayizera kera, n'urukundo wakunda ijambo ryayo, n'uburyo wayumvira, urukuraho ubuzima udahesha Imana icyubahiro, peu importe les raisons z'ivyo bintu. Uyu mugoroba ishikanira Imana, wisaba ikigongo, atari ikigongo cy'ubwoba bw'igihano, ikigongo cy'urukundo. Seigneur, sinabaye uwo washaka kumva, mbabarira, ariko ndashaka ngo ugendere muri jewe ukora ivyo ushaka. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye amaraso wamenye ku musaraba, yamenetse kugira ngo abazokwizera bose bahabwe ubugingo budashira. Uyu munsi watugeneye ubuzima bw'ubwiza, turi muri presence yawe, ariko ibihe, imyanya n'akazi, kumenyera byadushize kure y'ubuntu bwawe, kure ya presence yawe, bica bitwambura bwa bwiza bw'ishengero, bwa bwiza bw'abaririmbyi, bwa bwiza bw'abavugabutumwa, bwa bwiza bw'abera. Ariko kugororoka bya bikorwa by'ibitangaza, bya vyamwa, ivyo biragenda birazima, ducika igitutsi mw'isi, bose bavuga uko bashaka, naho ukicubaha Imana tuvuga, kuko twavuye muri presence yawe, ko twataye imyanya yo gusenga, twataye umwanya wo kukwegera, twataye ibihe by'ubucuti nawe, twarigiye kure yawe Mana. Nemasi, reka utubabarire uyu mugoroba, utubabarire sherega, utubabarire Yesu, utugirire imbabazi. Mana Data wa twese, wowe urazi imitima, urazi ibidutwara, urazi ibituyobora, byatwambuye agaciro, byatwambuye ubushobozi, byanyosha urukundo, byatugize mwami, byatugize abantu boroshe, byatugize abanigwa na Satani, byatugize abayoborwa n'ibihe. Mana Data wa twese, Mana Data wa twese, umuntu wese w'iki kibanza ariko aragutakambira, turasaba utubabarire, turasaba uduharire, turasaba utweze mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Icyaha cyacu giharigwe mw'izina rya Yesu, icyaha cyacu giharigwe mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Egereza imitima yacu intebe yawe, twegereze hera hawe. Yama Yesu avuga neza, avuga imbabazi, avuga ubuntu, avuga imbabazi, atweze, atwegereza hera cyane, adushyize kuri trone y'Imana, atugeza aho ukorera, atugeza aho wicaye. Izina rya Yesu. Urakoze Mwami Yesu, urakoze Mana yacu, icyuma cy'ibicana. Turacasenga, senga n'isengesho rya kabiri. Wishoboye ushobora guhaguruka, ariko bitagukundiye nta kibazo, ukora ibiguha amahoro ahera h'Imana. Ntabwo tugiye gusenga,
ijambo ry'Imana riravuga ngo mu minsi ya nyuma nzosuka mwemu wanje, mu minsi ya nyuma nzosuka mwemu wanje kuba ari inyama n'amaraso, abasore bazovugishwa, batamazwa n'ibyo beretswe. Tujye gusenga Imana, turi mu minsi ya nyuma aho ku isi yakora bitandukanye bigora umuntu w'umubiri kubitsinda, ariko hari isezerano ry'ubushobozi bwa Mwemu Yera, hari isezerano ry'ubushobozi bw'Imana. Ugiye gusenga udasaba, kuko turi mu minsi ya nyuma. Ubushobozi bwaratanzwe ku ishengero ku munsi wa Pentekote mu cyumba cyo hejuru. Mwemu yaje ku isi, ugiye gusenga wakira gusa, wakira ubushobozi bwa Mwemu Yera, wamenye agaciro kabwo. Umutima wa Yesu ugira Imana, uyu mugoroba sintahe utampaye ubushobozi bwawe. Abari barabatijwe nabo bongere buzuzwe wo muno wa mbere ku buzima bwacu. Urashobora gusenga ubyagurutse, dusengere hamwe. Undabe uramene so, hanga amaso Imana, hanga amaso Imana. Umunsi irakugabira, iguha icumuro toguha, iguhereza inzu, iguha amahera, iguha Mwemu Yera, iguha ubushobozi bwayo, iguha ubuntu bwayo, iguha ubuzima bwayo. Bwuzure mu mutima wawe, bwuzure mu buzima bwawe. Muri uyu mwanya ntacyo bitwaye ibyo wagendeyemo, ntacyo bitwaye amakosa wakoze, wowe umunyantege nkeya, ariko imbabazi z'Imana ziri ku buzima bwawe. Birashoboka kuko umugoroba ari uwawe, birashoboka kumenya ukomeye ku bwawe. Iki gikorane uyu mugoroba ntugusige n'akaryo kawe. Hari ikibigango gusenga. Hari ikibiganza uri wese gusenga Imana. Mwami Mana yacu, ndagushimiye Mwana, ingabire nziza waduhaye. Ndagushimiye ingabire nziza waduhaye, ndagushimiye ingabire nziza waduhaye. Waduhaye Mwemu Yera, ndaseze uyu mugoroba wikoreze akabera, ubatize bene data muri Mwemu Yera no mu muriro. Usuka umuriro wawe, usuka umuriro wawe. Kugeza